Lila Flock Church Ministries. Proclaim, portray. Into your courts I will enter, maker of heaven and earth. Murakoze kwa muri benshi mugasangiye natwe n'urugendo rw'amazaburi uno munsi twa kuri Zaburi ya 96 ni muririmbire uhoraho indirimbo nsha yemwe abari mu isi mwese muririmbire uhoraho mushemagize izina ryiwe mumenyekanisha agakiza kiwe uko bukeye mwabamaze mu mahanga ubwiza bwiwe n'ibikorwa bitangaje yakoze mu byamamaze mu moko yose ukora hambaye ahabereye gushimwa cyane niwe gitinywe kuruta ibigirwamana byose kuko ibigirwamana byose by'amahanga ari ubusa ariko uhoraho niwe yaremye amajuru icubahiro n'ububasha biri imbere yiwe ubushobozi n'igikundiro birahera hiwe yemwe imiryango y'amahanga mwaturire uhoraho ingene afite icubahiro n'inkomezi mwaturire uhoraho ingene izina ryiwe ribereye icubahiro muze mu nyubakwa ziwe muzanye ishikanwa musenge uhoraho mwubashe mushazishije ukwera yemwe abari mu isi mwese muhindira agashitsi imbere yiwe muvuge mu mahanga mutuhoraho arahangamye isi nayo irashimangiye ntishobora kunyiganyika azocira amahanga imanza zibereye ijuru nirinezerwe isi nihimbagwe ikiyaga nikibomborane mbona ibicuzuye indimiro n'ibizezemwo nibivuze impundu niho ibiti byose byo mu ishamba bizoririmbishwa n'akanyamuneza imbere y'uhoraho kuko agira aze gucira abari mu isi imanza azocira abari mu isi imanza zibereye n'amahanga nk'uko ari umwizigirwa akano karirimbo tugakurikirana tugaruka kuri Zaburi ryoshe cyane 96. Iryoshe gose cyane uravye igitabo c'ingoma ya mbere 16 ugera kuva ku murongo w'indi gushaka kubandanya mu murongo wa 28 ushobora kubona ko hari isano ridasanzwe hagati y'Izaburi ya 96 n'aya majambo Dawidi ahimba igihe ariko arinjiza isanduku y'isezerano isanduku ry'Imana aginjiza i Siyoni yari moment historique wari umwanya udasanzwe mu buzima bwa Israel muri kahise ka Israel ni naho atatangura gushiraho Asafu n'abagenzi biwe watanguye gukora ibikorwa byo guhimbaza mu rusengero ni muri bino bihe nyene muri uyu munezero udasanzwe aho binjiza isanduku y'isezerano comme le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple nk'ikimenyetso cyo kubaho kw'Imana hagati y'ubwoko bwayo Dawidi yitereshwa hejuru nuko ikimenyetso cy'ubwiza bw'Imana kiri hagati y'ubwoko bwayo yari yateguye na Imana itaha itigeze imwemerera ku rusengero ariko yari yateguye neza ihema ryayo hariya i Siyoni ariko atwara rero ino sanduku y'isezerano Dawidi yumva aturikishijwe n'umunezero mu buryo budasanzwe no yavuye yandika iyi Zaburi yavuye na nyine inakoreshwa mu nyuma igihe Abisirayeli bavuye mu kinyago hariya mu kinjana ca 6 imbere ya Yesu Kristo naho nyine barasubiye kandi kuririmba iyi Zaburi ya 96 igihe binjiye kwa rusengero rwubakwa na Zerubabeli Martin Luther yarakunda gusoma iyi Zaburi ya 96 wewe akayibonamwo ingene irimwo umutumiriro atari gusa wa Israeli guhimbaza ariko umutumiriro w'amahanga yose
byose. Kano kari akaryo kadasanzwe ka Israeli ko gushobora guhimbaza gutazira ukubaho kw'Imana hagati yako muri kano karyo kadasanzwe k'isanduku y'isezerano kwinjira i Siyoni. Ariko muri iyi ndirimbo nyene tubona yuko Dawidi asunitswe na mpwemu yera atangura kubona ko atari akaryo gusa k'umwihariko k'Abisirayeli gusa guhimbaza Uhoraho, ariko kandi ko ari umutumiriro Imana yifuza kwagura ugashika no ku yandi mahanga atari Israeli. Uretse ibyo Dawidi asunitswe na mpwemu yera atangura kubona ingene atari gusa abana b'abantu, ariko igihe kimwe Imana izonagura rwose ivyaremwe vyose vyazingamitswe n'icaha, navyo nyene ivyaremwe vyose atari abantu gusa, navyo nyene bigashobora kwakira uwo mugisha wo kunagurwa kandi bigaserura ubwiza bw'Imana. Hano imvugo ni nkaho navyo nyene bizotazira, ariko nta mushaje ngo bitazira, ariko inagurwa ryavyo ku mpera y'ibihe bizoserura navyo nyene ubwiza bw'Imana. Iyi rero ni Zaburi idasanzwe. Mu kanya turaba bino bice nyene tuje kuvuga bigeze iyi Zaburi yacu 96 kano karirimbo. Splendor and majesty, Lord, before you all night. All the earth will declare that your love is everywhere. Oh, the beams will exalt, seas resound. Twari twahise dusubiramwo, ariko uravye neza kuva ku murongo wa mbere gushika kwa 6 Dawidi ahamagarira Abisirayeli babizigirwa, bejejwe, batunganye, bitandukanije n'ibigirwamana, bitandukanije n'icaha, kutazira Uhoraho. Kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo wa 10 tubona umutumiro w'amahanga n'abanyamahanga kuza gutazira Uhoraho. Umurongo wa 11 gushika ku 13 tubona ufitanye isano n'aya majambo Pawulo yandika mu Roma 18 kuva ku murongo wa 19 gushika ku murongo wa 22 ko n'ivyaremwe vyose vyiteze ugucungwa kw'abana b'Imana, biteze ugukugwa munsi y'umuvumo wazanye mu isi n'icaha. Uyu mwanditsi rero atwereka yuko navyo nyene ku mpera y'ibihe bizotazira Imana. Umurongo wa 11 ngo ijuru nirinezerwe, ikiyaga naco nyene nibicuzuye ngo n'indimiro. Tubona uyu mwanditsi Dawidi ahamagarira ivyaremwe vyose navyo nyene guserura icubahiro c'Imana, na cane cane Pawulo atubwira yuko cagihe navyo nyene bizoba vyakuwe munsi y'ukubora kwazanywa mw'isi n'icaha. Iyi Zaburi iratwereka ni muri buri ibintu bitatu bikomeye. Iteka ridasanzwe ndibakwe ryo kwitwa ubwoko bwitirirwa Uhoraho. Tubona hano Abisirayeli mu bihe vyabo vya mbere vyiza baratwikishwa n'umunezero, bakagira umwidegemvyo imbere y'ubwiza bw'Imana. Mbere ngo Dawidi yaratanze gushika y'impuzu zimuvako, atari kubera ariko arigirisha canke ariko aragerageza kwivoma nk'ibigumbagumba, ariko kubera yarengewe n'ubuntu buri mw'isezerano yahawe n'Uhoraho, kubera arengewe n'iteka ridasanzwe ryo gutoranywa n'Imana, kuko yumva abuze ingene yifata iyo arimbuye kugurira neza kw'Imana kwagaragaye mu muhamagara Imana yagiriye Israeli, kandi mu buryo bw'umwihariko mw'isezerano Uhoraho yagiraniye na Dawidi. Dusanga rero hano ni ibintu bidasanzwe. Ubuzima bwacu bwo guhimbaza burafata iyindi dimension, burafata irindi sura. Ubuzima bwacu guhimbaza buraja ku rundi rugezo iyo amaso yacu yugurutse, tukama duhishurirwa ubutunzi bwose nibakwe vyuzuye muri uyu muhamagaro duhamagarirwa muri Kristo Yesu no muri no sezerano twinjijwemwo n'urupfu rwe n'amaraso ya Yesu. Iyi Zaburi rero turabona yuko ni Zaburi ihimbaza Imana kubwo gucungura kwayo, kubw'igikorwa cayo co gutoranya, co gushira ku ruhande abantu bayo no kubacungura, ikabagira abantu bashizwe ku ruhande kandi bitirirwayo. Ubwa kabiri tubona yuko Dawidi mu mwanya nyene atangura kwiyumvira ku mahanga, mwewe atangura kumwereka yuko hariho umugambi kandi n'umuhamagaro wa Israeli nuko ngo bamamaza ibikorwa bihambaye vy'agakiza kuhoraho mu yandi mahanga. Uyu muhamagaro si imisi yose bawukoze nkuko bategezwa kuwukora, kandi n'ishengero twama twibuswara mwemera yuko Imana itaduhamagarira gusa kunezererwa ibako twagiriwe, ahubwo duhamagarirwa gutwara buno butumwa mu yandi mahanga. Abisirayeli rero bari barahawe umuhamagaro wo kwamamaza ibikorwa
ivy'agakiza k'Imana mu yandi mahanga, igikorwa batakoze neza muri kahise. Mu isezerano rishasha dusanga ishengero ry'Imana atari abantu bicara hamwe bahurira hamwe rimwe mu ndwi kugira ngo bariyibutsa ingene ari abantu badasanzwe, ingene ari abantu batewe iteka, ingene ari abantu bariko baraja mw'ijuru, ariko dusanga ari abantu bahamagawe kugenda kubwira abantu ibikorwa bihambaye vy'agakiza kayo kabonekeye muri Kristo Yesu, kugira ngo abantu bashobore kuzura n'Imana nabo binjire muri iryo teka. Yesu ariko arasengana n'intumwa ku gice 17 muri Yohane abwira abigishwa bati ndafise izindi ntama atari mwebwe gusa, nabo nyene bazokumva ijwi ryanje kandi bazonkurikira. Rero dusanga Imana iduhamagarira kugira uyu mwitwariko. Ubwa gatatu dusanga Dawidi atangura kwiyumvira kurimbura atari gusa ku Mana iri hagati yabo, ariko kandi ku Mana igiye kuza ku mpera y'ibihe kugira ngo ihane ukutumvira kose, kugira ngo ihane icaha cose, kugira ngo ihane abagujije icubahiro cayo bagasenga ibigirwamana, kugira ngo ihane abaje ngo bayegere ariko batejejwe batari kw'ivyaha. Atangura kubona iyo Mana izoza kugira ngo iserure inganji yayo mu buryo buboneka mw'isi yose. Igihe izobikora rero izonagura n'ivyaremwe vyose bizohabwa ubundi bwiza buhishura icubahiro c'Imana. Ni Zaburi idasanzwe, ni Zaburi iryoshe, ndiza gufata umwanya wo kuyisubiramwo bishobora kubaheza akanovera gashasha. Ntimutinye nk'aho bushoboto kuko so wo mw'ijuru bimuhimbara kubaho ubwami. Meal of Rock Church Ministries. Proclaim, portray, and point.